Eh, Bangara nibaza yuko yari yagiye mu karuhuko iwabo, ariko araza. Abedi yari yakoze imyitozo, yagize akabazo gatoya mu kuguru, ariko nibaza yuko nawe mu minsi iri imbere muzomubona yagarutse, kugira dushobore kugira ekipe yose umuntu akompoze afise abakinyi bose. Imyitozo ya mbere yagenze neza. Urabona ko abakinyi muri bavuye mu karuhuko, ariko nabaye satisfait n'ingene nabonye twakoze. Sivyo, n'abakinyi ubona yuko bafise envie. Nibaza novuga yuko imyitozo ikurikira tuzokora cyane kugira dushobore gushika kuri forme yo gukina match tumeze neza. Nibaza yuko mu mupira bibaho guhindura ekipe. Nibaza yuko Rayon Sport yaranyegereye, turaganira, inyereka ambition yayo, inyereka projet yabo. Mbona yuko nanje nyuze bijyanye nanje n'ivyo nshaka, hama fata decision yo kuza muri Rayon Sport. Nibaza yuko uvuze ngo ntibandekuye, nibisanzwe. Hari igihe umuntu agenda, abandi batari bashaka ko agenda, ariko nibaza yuko mu mupira mwese murabizi yuko kenshi bikunda kubaho. Rero novuga yuko ubu ndi concentré cyane muri Rayon Sport. Nibaza yuko Kiyovu twakoranye neza, nakoze ibishoboka ku bushobozi nari mfise, kuvyo nategerezwa kugira. Rero ubu ndi muri Rayon Sport. Nibaza yuko ivyo vya contrat ni personnel, nitwoza kubishira mu itangazamakuru. Nibaza yuko igihari nuko ubu ndi muri Rayon Sport. Kiyovu ndabifuriza amahigwe kubandanya baperforminga nkuko ekipe imeze neza, nkuko nayisize. Hama ibindi nanje karaba yuko nokora ibintu vyiza muri Rayon Sport kugira nanje kariyere yanje cyangwa CV yanje iduke. Nibaza yuko ibiraba amategeko n'imiraba n'ibindi, ivyo biza mu nyuma, ariko igikuru nuko je nagize choix yo kuza muri Rayon Sport nkava muri Kiyovu. Nibaza yuko gutwara igikombe birashoboka, kuko Rayon Sport iri muri course ibikombe byose bibiri. Muri championnat novuga hasigaye match nyinshi, mu gikombe cy'amahoro iracarimwo. Nibaza yuko ekipe nka Rayon Sport ni ekipe yamifise ambition yo gutwara igikombe ku mwaka naho ekipe yoba uko imeze kose, ariko ambition bihari. Nkuko nanje nk'ubutoza nanje nshaka kugeraho ngeze, nshafise ambition niniya. Nanje namashaka kugira iyo avantage, namashaka gukora muri situation nziza zazishobora kugupermeta gutwara igikombe. Rero nibaza yuko tuzofatanya, nubwo nabonye ko ekipa ari nziza, dushobore gukora ibishoboka byose turaye ko twoshimisha abafana ba Rayon Sport, tugatwara igikombe kimwe cyangwa bibiri muri uyu mwaka. Nibaza yuko dufise abakinyi, nariko ndaraba, nzogerageza kuraba kongeramwo ivyo wanje, ariko ntahinduye cyane ivyari bihari, kuko nidushobore kuperturba nani, ariko nzoza ndinjiza cyane filozofi yanje. Kiza nuko nabonye yuko dufise n'abakinyi bafise experience. Nibaza yuko bigenze neza bakabifata hakiri kare. Nibaza yuko nyuma ya match yo kwa gatandatu dufise ivyumweru bibiri vyo gukora. Nibaza yuko nzogerageza guprofita muri ya treve, ko noshiramo filozofi yanje, nkaraba ngene abakinyi bashobora kwiadapta, turabe yuko dushobora kwiyempoza mu match, turabe ko dushobora gukina neza turonka intsinzi. Nibaza yuko
Rayon Sport ifite abakinnyi bakuru, ifite n'abakinnyi beza. Nibaza yuko bizovana n'ingene abakinnyi bumva, ariko nibaza yuko genzo komereza kuri filozofi yanje, nkagerageza kwibashiramwo kugira ndabe yuko dushobora gukina neza tukanaronka n'intsinzi. Nibaza yuko no gusoza iyi saison itaha, nibaza yuko nkuko twavuganye na president no gutangurira kubaka equipe mu mwaka utaha dutanguriye muri uyu, kugira dushobore kugira ico twubakiye dufise base, kugira dushobore gukomeza mu mwaka utaha. Nibaza yuko ikindi gikomeye nuko turiko dukora ibishoboka byose turabe yuko malgré turiko turubaka tworonka n'igikombe, tukaronka ni na courage yo kubaka cyane, dufise aho duhera. Bangara nibaza yuko yari yagiye mu karuhuko iwabo, ariko araza. Abedi yari yakoze imyitozo, yagize akabazo gatoya mu kuguru, ariko nibaza yuko nawe mu minsi iri imbere muzomubona yagarutse, kugira dushobore kugira equipe yose umuntu akompoze afise abakinyi bose. Umuntu udafashe riske ntiwotera imbere, no kuvuga ni equipe y'igitutu. Na Kiyovu si equipe yoroshe, na Kiyovu ifise igitutu. Rayon Sport nayiciyemwo, decision nayifashe navyumviriye yuko nagerageje kuraba Rayon Sport ngene imeze, sinafashe decision ntabona ko bishoboka, nuko nabonye yuko bishoboka yuko nshobora kugera ku ntego yanje canke na Rayon Sport nkayishitsa ku ntego yayo. Rero ni pariri risque ariko iri calculé. Nibaza yuko nkuko envie mfise, nkuko ishaka mfise, nibaza yuko tuzobigeraho. Gushira imbaraga hose koko birashoboka. Uravye championnat ngene imeze ubu, hari ama equipe ariko aragwanira kutamanuka, na ama equipe akomeye ashobora gutesha amanota, nkuko dushobora natwe kuyatsinda canke tukayatakaza. Champion iracakomeye cyane, hasigaye match zirenga 10. Ico nico kintu cya mbere gikomeye, na manota 30. Mu manota 30 no gukuramo amanota 7 gusa. Nibaza yuko ibintu byose bishoboka. Igikombe cy'amahoro kirahari, ariko sinovuga ngo dushira imbaraga ngaha ngo tureke ngaha, oya, tuzoshira imbaraga ku bikombe byose, turabe yuko nyamba icya championnat dutsinda nabo bagatsinda, bazogitware kwera bari baturi avance. Nyamba mu cyamahoro dushobora gukora ivyo dukora tukakibatwara, ni tuzogitwara. Nibaza rero yuko ibi kintu gikomeye no gushira imbaraga ku bikombe byose. Nibaza yuko nkuko mwabivuze, maze igihe muri champion, maze kuba wa kabiri incuro novuga nyinshi, wa gatatu, wa kane, sivyo umuntu akarata champion kuri journée ya nyuma, hahandi wari wizeye. Ariko nibaza yuko ivyo vyose ni experience. Gukina knockout ni calcule, ni mibare, sivyo, ariko na championnat nayo nyene ni mibare. Rero nibaza yuko ahantu hose nagiye ndaca yabaye experience kuri jewe. Sukuvuga ko igikombe cy'amahoro kidashoboka, sukuvuga ko igikombe cya championnat kidashoboka. Nibaza yuko no kugira ambition, turabe yuko umuntu ashobora gushika ku ntego. Nibaza yuko Sasha n'umutoza amenyereye championnat yo mu Rwanda, ni n'umutoza yaciye muri Rayon Sport. Rero nashatse umuntu ashobora kumfasha, ashobora kuyadapta direct muri equipe ya Rayon Sport. Umuntu amaze kwacha, umuntu azi pressure ihaba. Rero nico gituma namutoye, kandi n'umukoca ariko araduga cyane, afise amaze kugira experience ya championnat. Nico gituma ubona nazanaye na Sasha kugira dufatanye na Romami yarahasanzwe, kugira tugire staff imeze neza, kugira tugwiza amachance yo kuraba ko dushobora gutwara igikombe. Nibaza yuko muri football guhemuka ni ibintu, iryo jambo ntibari kwiye kuvuga, kuko twe turabakozi. Ni nkuko nabo
bovyuka bagusezerera ntiwovuga ngo baguhemukiye baravye intérêt umuntu aba yaravye intérêt ziwe akaraba ikintu gishobora kugira nanje naravye intérêt zanje nibaza rero yuko kuko nanje harageze igihe muri Kiyovu bashatse kunyiruka mu nyuma ndashobora kugira kwigwanaho ndagaruka sivyo nanje gusezera sinovuga ngo barampemukiye canke nanje nabahemukiye n'umupira sivyo no kuba aba sportif twemere ko ari umupira